shingiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Nabaramukije inshuti namwe bakunzi ba RPA mugira ngo mukurikire ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi yo kuri no munsi w'Imana no munsi wa nyuma w'ukwezi kwa mbere genekerezo rya 31 amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragiriza abigisha kuba badatanga ubumenyi bukwiye ku banyeshure habona bo bakavuga ko atabikoresho bya nkenerwa baronswa kugira ngo barangure neza umwuga wabo. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke basaba abajejwe intwaro kubakurako imbonerakure bavuga ko ibageramiye navyo nyene twabibateguriye. Mu gice ca kabiri cano makuru ni ubahuka ikigabane musanzwe mukurikira ku misi yose y'Imana tukaba tuzakurabira hamwe ico bamwe n'abandi bavuga ku bijanye n'amasezerano ya Afrika yagateka ka zina muntu. Emmanuel Niyungeko atuma amajwi n'amasanamu bibashikira musangwe ikaze mukanya idonido. Ano makuru turayahera mu bijanye n'indero nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru mukuru w'igihugu cy'u Burundi arakura kunzira abanyagihugu ko ataco bo kwizera ko abigisha baha abanyeshure. Evariste Ndayishimiye yabivuze kwigenekereza rya 28 ukwezi kwa mbere mu ruganda yagiranye n'abarongo ibimenyesha makuru hamwe n'abazobereye muri uyo mwuga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye tumwumvirize. No munsi mwese mwirirwa muri doga ndaza ntanga tidoga ngo turavye ngo nivo ngo y'abana yaragabanutse. Abaheza amashuri ubu bafise nivo iri hasi sivyo none muri gira muri gito mugabo hajya mwoshobora kurondera abantu bize kera kuko jewe je niga mu wa gatandatu umega bavyiga mu w'icu je niga mu wa gatandatu none wumva ahejeje kaminuza muri sasiraje no muri sasiyo yameze gute cerekana ko ivyo biga ubu kugira ce dogitora je navyiga no muri sasi niko bishavyerekana no kuvuga yuko nkaho ntimuramenya igituma aho gihagaze nturondera handi nta urondera amata mu matako y'igihori twaramaze imyaka 10 y'amagume ahantu hambere vyononekariye ni mu gisata c'indero anesco rero ashobora kumara amezi 3 kimuka sivyo hatatane ugaca wimuka hari abanyeshure azana imbugita kw'ishure atora yashirako cyangwa yashirako umwarimu agacashirako amanota eko yavuga ati ndamwinyenza gutaha umwana agacaduga hacha haba develope esprit de diplôme no esprit y'ubwenge nico gituma abatevye igihe abazi guhinyanyura ibintu baca bayita ingaragaza bumenye ko atari impamya bushobozi ari ingaragaza bumenye bavuga ngo wize biologie chimie n'ibiki gusa mugugiye kuvyaplika ntavyo ushoboye urumva si impamya bushobozi tumbwira rero abo bana bize muri iyo system nibo bigisha no musa haje mwe marondera igituma ngo nivomba Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye naho avuga ko umuntu atanga icafise inyuma y'umunsi umwe ashikirije iryo jambo abigisha bobo bahavuye bamenyesha ko atawo batako inkubire ivyo vyashikirijwe n'abigisha kuri uyu wa gatanu babicishije mu kinyamakuru cabo La Voix de l'enseignant aho bemeza ko ico gisata gikenye ibitari bike na cane ibikoresho mfasha nyigisho vyotuma ubumenyi bw'abanyeshure bwiyongera. Idonido na Wartere Kwizera. Igitigiri kinini c'abanyeshure mu kirasi kimwe ni kimwe mu ngorane nyamukuru zihanze igisata c'indero mu Burundi. Naho kuva mu mwaka wa 2005 hakozwe ibitari bike mu kunagura ico gisata n'ubu impingira cari ndende. Babicishije mu kinyamakuru cabo La Voix de l'enseignant casohowe kuri wa 29 abigisha bamenyesha ko ahatari hake mu gihugu usanga amashure abana biga ari 100 canke barenga mu ishure rimwe. Iruhande y'ivyo hakiyongera ubukene bw'imonogoje bw'ibikoresho mfasha nyigisho aho usanga mu isomero rimwe abanyeshuri 8 basangiye igitabo kimwe. Aho rero ikitavuzwe cyo n'ubukene bw'intebe muri ayo mashure aho usanga habi Bujumbura canke hagati mu gihugu harabiga bicaye hasi. Kubw'ikinyamakuru c'abigisha rero naho Burundi bwateye intambwe mu bijanye no kwigisha abana ku buntu biragoye cyane ingene hoboneka kanovera mu gisata c'indero mu Burundi mu gihe hakiranga ubukene bw'abigisha mu mashure ntihabe n'abigisha babinonosoye. Kuba hari naho ico kinyamakuru kimenyesha ko atanyigisho nkabura bwenge bigera bahabwa muri ako kazi kabo ka misi yose.
iyindi ngorane ni umushahara w'intica ntikize abigisha bahembwa mu buzima butoroshe baba basanzwe babayemwo. Abo bigisha bakabona ko naho leta atakitagize mu kugwiza amashure hirya no hino mu gihugu, impinga ikiri ndende mu gisata c'indero, mu gihe n'umunsi mukuru wahariwe indero kw'isi wamubaburi wa 24 nzero mu Burundi udahimbazwa bishemeye, gutyo ngo haboneke n'akaryo ko kurabira hamwe ibibuze n'ivyonagurwa mu maguru masha muri ico gisata. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu bijanye n'agateka kazina muntu, abasore babiri bo mu muryango umwe barahagaritswe n'abapolisi bafadikanije n'abasirikare mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ni ku mutumba Kiri, zone Mariza, komine Burambi, intara ya Rumonge. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko bo babahogwa mukuru wabo bivugwa ko yahungiye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Inkuru tubaza Janvier Ninahazwe. Abo basore babiri bavukana bafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, umwe yitwa Alexis Mworozi w'imyaka 20 hamwe na Lionel Gwigema w'imyaka 16. Wa mbere akaba yarahejeje amashure yisumbuye mu gihe mutoyi wiwe yiga mu mwaka w'11. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bavuga ko abo basore bahagaritswe n'abasirikare bari kumwe n'abapolisi bakorera ku birindiro bitandukanye byo muri komine Burambi. Abahungu babiri bavuka agacimbiri Buhinyuza ku Kiri muri zone Mariza, abasoda bo kuri position Donze, abapolisi bo kuri position Isagazuba, abo kuri position mu Kiganza n'abo kuri position mu Gishiha. Bamaze gufatwa abo basore babohewe iminyororo imugongo, bambitswe ibyo bita amapingu, baciye baja gufungirwa mu gipolisi cyo mu Gishiha. Aho rero ngo basabwa kwerekana mukuru wabo yoba aheruka kuza azanye inkoho avuye mu gihugu cy'u Rwanda yari yahungiyemwo, ariko abanyagihugu bakavuga ko ari rementanya. Ico bariko barazira ngo ariho mukuru wabo yitwa Izoza Leon yahunze 2015 ahungira i Rwanda. Rero bariko babahora ngo yahungiye mu Rwanda aheruka kuza muri iyi minsi afise inkoho. Ni rementanya kugira ngo baronke ingene bafata abantu bavukana cyangwa inshuti zabo zahungiye mu Rwanda. Abanyagihugu bo ku mutumba Kiri basaba ko abo basore borekugwa ngo kuko bitumvikana ingene bohogwa uwo bavukana. Bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bavuga ko basa n'abarengewe n'inzego zijejwe umutekano. Twagerageje kurondera Consolateur Nitunga, buramatari w'intara ya Rumonge, ariko ntiyitavye telefone yiwe. Janvier Ninahazwe. Tukiri muri ico gisata c'agateka kazina muntu nyene, tuve mu ntara ya Rumonge tuze mu gisagara ca Bujumbura, aho umugwi w'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wica ugakiza muri quartier Gitega ya zone Kinama wagirizwa n'abanyagihugu ubusuma ubagira ko witwaje kuba uri muri uyo mugambwe. Abanyagihugu basaba ko abagize uyo mugwi bosubizwa ku murongo kubera ivyabo bizwi kuva kera, ariko ngo batigera bakomwakomwa. Idonido na Eroge Divin Remesha. Hejuru y'uwo mugwi widogerwa n'abanyagihugu kukunze kubahohotera hari indongozi zitatu. Izo nazo n'umukuru wa quartier Gitega ya zone Kinama Tehansanze, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi muri quartier ya Gitega ari we Emmanuel Nimbona, akiyongera ko n'umukuru w'imbonera kure azwi ku izina rya Juma Mambuzi. Abanyagihugu muri quartier ya Gitega bavuga ko amategeko y'igihugu uyo mugwi udasiba kuyarengako mu kubahohotera. Abanyagihugu batanga karorero k'amahera yatanzwe n'abanyagihugu kugira bahabwe amakaye mashasha y'umutekano nk'uko vyari vyategetswe n'uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura. Ico gihe umukuru wa quartier ya Gitega Tehansanze ari kumwe n'abagenzi we batangisha amahera 200 ku muryango umwe yo kugura ifirimbi yo gutabaza mu gihe umutekano uhungabanye. Ayo mahera nayo yiyongera ku 300 vyari vyategetswe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ko ari yatangwa mu guhabwa ikaye nshasha. Bimaze kumenyekana baciye bahesha, ariko bahindura umukenyuro kugira bikunde babandanye bayatoza abanyagihugu. Quartier Gitega imiryango iri
urupangu usanga rufise imiryango 10 hari usanga rufise imiryango ndwi twagiye guharura dusanga amahera ni isinzi ry'amamiliyoni twavugije induru mere de la ville aravuga ati ibyo bintu ntibibaho hariho abo rero n'abantu baciye banyango ntibazopfa basinyiye ngo kugira bazoze gusaka babafata uyo mugwi uranagirizwa kandi n'abanyagihugu ko n'imigambi ya leta yari igenewe bose ngo bobo bayigira ikibare cyabo bagirizwa kandi kuba barashizeho umugwi w'abasuma ni koperative bafise yabo ko nyene batonze ariko inzego zabo zitonze nta wundi muntu ajamwo bafise n'abasuma bakorana. Abanyagihugu muri quartier ya Gitega basaba ko inzego zo hejuru zosubiza ku murongo uyo mugwi kugira batekanigwe. RPA yagerageje kurondera umukuru wa zone Kinama Aster niyo kwizera ariko niyitavye telefone yiwe ngendanwa. Arakoze Eroge Divin Remesha tuve mu gisagara ca Bujumbura dusimbire hirya gato mu ntara ya Cibitoke tubabwira imbonera kure yica igakiza muri commune Rugombo cane mu karere gaherereyemwo isoko rya kijambere rya commune. Iyo mbonera kure ikaba yitazira afande kubera ikibi akorera abanyagihugu basaba abajejwe intwaro ko bomwambura ububasha yihaye bwo gusubirira inzego z'umutekano. Emile Nibasumba arabituyagira. Afande ni izina rikunze gukoreshwa mu gisirikare canke mu gipolisi. Abapolisi canke abasirikare bato bato barikoresha mu guhamagara intwazangabo zibarongoye. Iryo niryo zina rero imbonerakure ikorera muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke izwi ku izina rya Claude Bigirimana yiyita. Afande azwi cyane muri segiteri bita ku Kabasazi atembera ahagatiwe n'umugwi w'imbonerakure zimucungereye mu karere yicayemwo haba hacunzwe wobeshera ahari umutegetsi akomeye w'igihugu aho hose abarizana amagi zana amasoro abanyabubare bakubitigwa kumutegurira ibiyeri hamwe n'ibiti vy'inyama. Bigirimana Claude yiyita afande ku murango kandi aba umupolisi iyo abishatse uwatiyumvisemwo amwaka ivyangombwa vyahimba akamwaduka igiti ikitavuzwe ni mwijoro. Afande n'ingabo ziwe barara barakizura. Abanyagihugu bamaze kugwa mu vyara vyabo bavuga ko uwo bahuye iruhande yo kumwegaguza amahiri baba bitwaje ko atakintu na kimwe bamusigira mu vyabafise. Abanyagihugu mbere babagiriza kuba aribo bakora ubusuma bwama bwabaye mu tuzu tudandarizwamwo bita kioske turi mu micungararo y'isoko kuko izo mbonerakure zivuga ko arizo zijejwe umutekano waho. Uwo Claude Bigirimana yiyita afande Abanyacibitoke bikugura mu gukora ikibi asanzwe aturuka mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu bagasaba abategetsi gutorera inyishu iyo ngorane. Emile Nibasumba arakenuye tuve mu ntara ya Cibitoke tuje mu ntara ya Mwaro. Haraheze imisi 11 umunyagihugu Dieudonné Mushikirizwa wo ku mutumba Nyamurenge zone Makamba muri commune Rusaka aho nyene mu ntara ya Mwaro afashwe n'uburongo iyo zone akaba n'umukuru w'umugambwe SNDD-FDD muri commune Rusaka. Abo mu muryango wo munyagihugu bavuga ko barondeye aho yoba apfungiwe bagahebura bakaba bafise amakenga ko yoba yarishwe bafatiye ku vyari bimaze imisi bivugwa n'uwo aramutswa umugambwe SNDD-FDD ko azomugirira nabi amwagiriza ko yamutwaye abanywanyi mu matora aheruka. N'inkuru twateguriwe na Onezime Dushimagize. Dieudonné Mushikirizwa ni umunywanyi w'umugambwe SNL ku mutumba Nyamurenge zone Makamba muri commune Rusaka intara ya Mwaro akaba kandi yahoze ari umusirikare w'igihugu. Yahagaritse kwigenekerezo rya 2020 no mwaka ari ku rugiwe n'abapolisi ku itegeko rya Tanazi mpawe nayo arongoye zone Makamba akaba kandi n'umukuru w'umugambwe SNDD-FDD muri commune Rusaka nk'uko umwe mu muryango wiwe abitwiganira. Abapolisi baje batwawe n'umuntu tubakunda Ferdina bazindutse iwe saa 9 y'ijoro kuja kumufata bacamujana kuri zone Makamba basanga chef de zone Makamba Tanazi acamusha muri ako gasho abona ko n'umukuru w'umugambwe wa SNDD-FDD muri Rusaka umuntu nawe rero acamuhereza documentation yitwa Nisenga Kirari. Kuva uwo munsi uwo mukozi w'iperereza Jehanda Yisenga mujana aho umuryango wiwe ntibasubira kumukubita ijisho bavuga ko bamurondeye mu busho butandukanye barahebura bakaba bafise ubwoba n'amakenga kuba batakiriho bafatiye ku majambo yaramaze imisi ashikirizwa na mpawe n'abatanazi arongoye umugambwe SNDD-FDD muri commune Rusaka amuhigira akazomugirira nabi ngo kuko yamutwaye abanywanyi mu matora aheruka.
hari ukurukuru rwa ruza ruvuga yuko umashobora kuba yarapfuye ntitubifitiye ivyemezo. Hari abandi baza bavuga ngo iyo bari muri documentation Bujumbura ntitubifitiye ivyemezo. Ndasaba vrema abo bantu baturangire umuntu wacu yari tumugemurire iminsi 10 ni myinshi twifumbirije, ariko iziga bacerekana tumuhanga asize umwana n'umukenyezi n'amarira yuzuye mu rugo. Inshuti n'abagenzi ba Dieudonné Mushirakure basaba abarongoye igihugu gukingira abarundi bose atakuvangura ku bwoko canke ku mugambwe, ngo kuko waba atacana kimwe yakoze uretse guhemirizaho ku mutumba avuka ko kumutora. Ivyo abanyagihugu babona katohogwa ngo kuko kwiyamamaza mu matora ari uburenganzira bahabwa n'amategeko. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro muri Burundi murakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI kubifuza kuyasaba muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikigabane ubahuka. Uno munsi turabira hamwe ibijanye n'amasezerano ya Afrika ajanye n'agateka kazi na muntu. Trésor Niyongabo n'abatumire biwe baratubwira uburenganzira bwa kiremwa muntu buvugwa muri ayo masezerano hamwe n'intambamyi abari mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike bahura nazo mu gihe bariko barakurikirana ibahirizwa y'agateka kazi na muntu. Umwanya n'ugwiwe. Ubahuka. Igenekerezo rya 27 ruheshi 1981 inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muri Afrika yabereye i Nairobi mu gihugu ca Kenya yaremeje amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu n'akimigwi y'abanyagihugu. Ayo masezerano akaba yatumye hashingwa umugwi wa Afrika ujeje gukurikirana iyobahirizwa y'agateka kazi na muntu. Uburundi ni igihugu kimwe mu bihugu vya Afrika vyateye umukono kuri ayo masezerano. Mbega ayo masezerano yoba kingira gute agateka kazi na muntu? Nikihe kibanza amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike afise muri uwo mugwi wa Afrika ujeje agateka kazi na muntu? Mbega leta y'u Burundi yoba yorohereza amashira hamwe yigenga mu gikorwa cyo gukurikirana iyubahirizwa y'agateka kazi na muntu? Nizihe nzitizi zituma ihonyangwa y'agateka kazi na muntu ridahanwa mu bihugu bitari bike vya Afrika tutibagiye no Burundi? Inyishu z'ibi bibazo tuza kuzihabwa n'abatumire bacu. Abo nabo ni Remy Ngoyi Lumbu, icegera c'uburongoye umugwi wa Afrika ujeje agateka kazi na muntu, umushingwamanza Vital Shimirimana arongoye urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ari nago gwatanguje isekeza ryo kumenyekanisha ayo masezerano, hamwe na Rachel Nicholson, umushakashatsi wishira hamwe riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International. Kuri mikro muri kumwe na Trésor Niyongabo, ndabaramukije nongera ndabahanika. Umwigisha muri kaminuza y'Kinshasa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, Remy Ngoyi Lumbu, atangura tubwira uburenganzira amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu akingira. Uwasanzwe ari cegera c'uburongoye umugwi ujeje gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano asigura ko ayo masezerano akingira abantu bose baba mu bihugu vyayemeje atakuvangura. Il ne s'agit pas d'une protection spéciale. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples protège effectivement les citoyens comme le fait la déclaration universelle des droits de l'homme. Amasezerano ya Afrika y'agateka kazi na muntu akingira abanyagihugu nk'uko itangazo mpuzamakungu rya ONU ry'agateka kazi na muntu ryo kuwa 10 Kigarama 1948 abivuga, nk'uko kandi amasezerano abiri arikomokako akingira uburenganzira bw'umunyagihugu mu bijanye n'ivya politike, ubutunzi, imibano, imico kama asanzwe abivuga. Nta ngingo rero umuntu yovuga ko zidasanzwe ayo masezerano afise zitari mu yandi masezerano mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu. Amasezerano ya Afrika akingira abanyagihugu muri rusangi. Ayo masezerano ntakingira rero abanyafrika gusa, ariko akingira abantu bose baba mu bihugu 54 vya Afrika vyateye ku mukono uretse igihugu ca Maroc kitarayemeza. Umuntu ariko aranayasoma arabona neza ko ingingo zayo zikoresha cyane amajambo nduguriye twamugina, umuntu wese ndugaye twamugina. Aha nariko ndavuga mfatiye
dufatiye ku bantu akingira, dufatiye ku burenganzira atanga nabwo, amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu arafise ico yisangije, kuko ni igitabo kimwe gikingira uburenganzira bwose bwa kiremwa muntu kuva ku rungano rwa mbere rw'ivyo barekurirwa n'amategeko gushika ku rwa gatatu. Urungano rwa mbere rugizwe n'amategeko atanga uburenganzira kuri kiremwa muntu wese bwo kuba umwene gihugu n'ubwo gukora ibya politike. Urungano rwa kabiri rukingira uburenganzira bw'abanyagihugu mu bijanye n'imibano, ubutunzi hamwe n'imico kama. Urungano rwa gatatu nago rutanga uburenganzira bwo kubaho mu mahoro, kubaho neza n'ubundi burenganzira rero buguma buvuka uko amategeko agenda atera imbere. Seconde génération, qui sont les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits de la troisième génération, les droits à la paix, les droits à l'environnement, à un environnement sain, toutes les autres catégories de droits qui peuvent exister, de nouveaux droits ou les droits émergents. Mbega none mu Burundi ivyo kubahiriza ayo masezerano vyoba vyifashe gute? Vital Nshimirimana avuga ko leta y'u Burundi yamye ifata minenegwa ayo masezerano na cane kuva hadutse ingyane zo mu mwaka wa 2015. Kuva na kera hagiye harabamwo ugucumbagira mugabo vyagiye kunyuka kubera iki kiza cadutse mu 2015. Uburundi bwemeje ayo masezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu kuwa 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1989. Rero uwo mugwi muri bimwe washoboye kubona warabonye yuko hari habuzemwo ivyemeza vyerekana yuko leta y'u Burundi hari ico yakoze kuvyerekeye ubwigenge bw'ubucamanza, abafungwa hamwe no gutunganya neza amabohero, ivyerekeye gushikira ubutungane hamwe no kuronka abafasha bimwe bita guhabwa abashingwa manza, ivyerekeye kwivuza hamwe no gutorera umuti ikibazo cerekeye ubukene bw'amavuriro, ivyerekeye gutanga akazi, ivyerekeye gutunganya ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza hamwe n'ivyerekeye gukuraho ivyaha bihama abamenyesha makuru. Muvyo uwo mugwi wari wasavye leta y'u Burundi mbona bikomeye cyane no garuka ko hariho ukwemeza abanyagihugu canke amashira hamwe yuko bashobora kwitura sentare y'agateka kazina muntu ya Afrika ishashi yarusha mu gihugu ca Tanzania batabanje guca muri uwo mugwi, kuko uno munsi kugeza uno munsi uwufise urubanza yagiriza leta y'u Burundi abanza guca muri uwo mugwi w'ibanjuru. Umushakashatsi mwishira hamwe Amnesty International Rachel Nicholson avuga ko amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi afise uruhara ntangere mu kwerekana ihonyangwa y'agateka kazina muntu n'ahagifise intambamyi zitari nke. Il existe plusieurs possibilités pour l'engagement des organisations de la société civile sur les questions de la mise en œuvre des droits. Hari uburyo butari buke amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike ashobora gukoresha kugira ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu bukingirwe n'amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu. Ayo mashira hamwe arashobora gutuma umugwi wa Afrika ujerwe agateka kazina muntu ufata ingingo biciye mu gushira habona ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rikogwa mu gihugu. Arafise kandi ububasha bwo gushikiriza uwo mugwi ivyegeranyo vyerekana mwido nido uko uburenganzira bw'abantu canke imigwi y'abantu bubandanya buhonyangwa. Ayo mashira hamwe aragenzura kandi uko amareta yubahiriza agateka kazina muntu. Ariko hari intambamyi zitari nke zituma amashira hamwe yigenga atitabira bimwe bishemeye ibikorwa by'umugwi wa Afrika kujerwa agateka kazina muntu. Aha kotanga akarorero k'intambamyi zijanye n'umutekano, uburyo buke hamwe n'ubukene bw'ibikoresho. Ivyo rero bituma abaharanira agateka kazina muntu bitaborohera gushika mu bibanza amanama y'umugwi wa Afrika aberamwo. Naho biruko muri kino gihe ikiza ca corona cateye ku isi, uwo mugwi warahinduye ibitari bike urakoranya amanama hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Ivyo biratuma amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike yitabira ayo manama ari menshi, naho hakiri ingorane zijanye no kuronka ubuhinga bwa internet
internet bivuye ku buryo buke canke ku mareta ahagarika imihora y'ubwo buhinga. Iyindi ntambamyi nuko uwo mugwi ufata igihe kitari gito cyo kwiga ivyegeranyo bishikirizwa n'amashirahamwe yigenga. Nico gituma itegeko ngenderwa ko rishasha y'uwo mugwi yo mu mwaka wa 2020 ryatowe mu ntumbero yo gutuma na cane cane guhanahana amakuru hamwe no gusuzuma ivyo vyegeranyo binyaruka. Ivyo bizotuma kandi uwo mugwi ushobora gukurikirana neza ko amareta ariko arashira mu ngiro ivyo usaba kandi ko inzego z'ibihugu zijejwe agateka kazina muntu ziriko zirakora bimwe bishemeye. Par les institutions nationales des droits humains dans le suivi de mise en œuvre des réglementations. Muti mbega none mu gihe igihugu kitubahirije ivyo ciyemeje bitera ingaruka izihe? Ku bwa Vital Nshimirimana kubona leta y'u Burundi itubahiriza amasezerano yateye ku mukono ngo ni kimwe mu bituma imigenderanire yayo n'amakungu itosekara. La commission agit par la voie des résolutions sans des recommandations. Nous comptons sur la bonne foi des États pour leur mise en œuvre. Nous sommes dans le domaine du droit international et le droit international en tant que ibikorwa by'umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu bica mu ngingo zirimo ivyo zisaba amareta gushira mu ngiro. Twebwe turindirana igishika ko leta ashiramwo gushaka mu gushira mu bikorwa ivyo yiyemeje. Aha rero turi mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu kandi muri ico gisata ugushaka niko kuza imbere. Mbega none birahagije ko twitega ko amareta ashiramwo gushaka? Mu vy'ukuri ico ni kimwe mu ntege nke amategeko mpuzamakungu afise, ariko nta kundi twobikora kuko atabundi buryo bumaze gushigwaho bushobora guhatira amareta gushira mu ngiro ibisabwa bisanzwe biri mu mugwi w'amategeko adafise inguvu zo guhana ivyaha. Si mu bijanye n'ibikorwa vy'umugwi wa Afrika w'agateka kazina muntu gusa, kuko no mu zindi nzego zashizeho amategeko afise inguvu zo guhana, simbona neza gushika ubu ingingo zishobora kugondoza amareta gukora ivyo asabwa mu gihe yoyo atavyifuza. Notanga akarorero ka sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu, naho ingingo zifatwa n'iyo sentare zifise inguvu zo guhana, murabona ko bigoye cyane ko zishigwa mu ngiro mu gihe amareta atabishizemo gushaka. Urongoye iyo sentare yariko aravuga mu misi iheze ko urugero rwa 1% rw'ingingo zafashwe n'iyo sentare arizo zonyene zimaze gushigwa mu ngiro. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika uracarondera uburyo burashe bwo kugondoza amareta atubahiriza ibisabwa. Biragoye rero ko amareta ashira mu ngiro ibisabwa n'umugwi wa Afrika udafise inguvu zo gutegeka mu gihe asanzwe atanashira mu ngiro ingingo zifatwa na sentare ya Afrika yategerezwa kubifise inguvu zo gutegeka. Dutegerezwa rero gushira inguvu hamwe kugira ngo Afrika itere imbere. Intambamyi ya mbere ni ingingo ngenderwa ko ivuga ko igihugu cose cigenga kandi kitavogerwa. Icituma tudatera intambwe ije imbere. Abagize amareta, abagize inama nshinga amateka, abagize amasentare bategerezwa nabo nyene kwigishwa ibijanye n'agateka kazina muntu kugira batahure ko iyo amareta ateye umukono ku masezerano aba yiyemeje kuyashira mu ngiro mu guhindura amategeko y'igihugu. Izo ni intege nke rero amategeko mpuzamakungu muri rusanga afise, kandi isi muri Afrika gusa. N'ingingo zifatwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha canke inama nkuru y'umutekano ya ONU, murabona ko bigoye ko zishigwa mu ngiro kuko nta rwego rw'inyamiramabi rushobora guhana amareta. Aho iwacu muri Afrika bisabwa ko abategetsi bonyene bemera guhinduka bakubahiriza agateka kazina muntu. Qui peuvent faire exécuter de manière forcée une décision ou une recommandation. Chez nous, au niveau de l'Afrique, il faut que les dirigeants soient réellement convertis aux droits de l'homme. Umwigisha muri kaminuza Remy Ngoyilumbu asigura ko intambamye nyamukuru ari uko amareta yigenga kandi atavogerwa, ivyo bigatuma ihonyango ry'agateka kazina muntu ryimonogoza. Remy Ngoyilumbu avuga ko abategetsi bo muri Afrika bategerezwa kwigishwa bimwe bidasanzwe ibijanye n'agateka kazina muntu.
Et la Commission agit par la voie des résolutions, sans des recommandations. Nous comptons sur la bonne foi des États pour leur mise en œuvre. Nous sommes dans le domaine du droit international, et le droit international en tant que... Ibikorwa vy'umugwi wa Afrika ujejwe agateka kazina muntu bica mu ngingo zirimwo ivyo zisaba amareta gushira mu ngiro. Twebwe turindirana igishika ko amareta ashiramwo gushaka mu gushira mu bikorwa ivyo yiyemeje. Aha rero turi mu bijanye n'amategeko mpuzamakungu, kandi muri ico gisata ugushaka niko kuza imbere. Mbega none birahagije ko twitega ko amareta ashiramwo gushaka? Mu vy'ukuri ico ni kimwe mu ntege nke amategeko mpuzamakungu afise, ariko nta kundi twobikora kuko atabundi buryo bumaze gushigwaho bushobora guhatira amareta gushira mu ngiro ibisabwa bisanzwe biri mu mugwi w'amategeko adafise inguvu zo guhana ivyaha. Si mu bijanye n'ibikorwa vy'umugwi wa Afrika w'agateka kazina muntu gusa, kuko no mu zindi nzego zashizeho amategeko afise inguvu zo guhana, simbona neza gushika ubu ingingo zishobora kugondoza amareta gukora ivyo asabwa mu gihe yoyo atavyifuza. Notanga akarorero ka sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu, naho ingingo zifatwa n'iyo sentare zifise inguvu zo guhana, murabona ko bigoye cane ko zishigwa mu ngiro mu gihe amareta atabishizemwo gushaka. Urongoye iyo sentare yariko aravuga mu misi iheze ko urugero rwa 1% rw'ingingo zafashwe n'iyo sentare arizo zonyene zimaze gushigwa mu ngiro. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika uracarondera uburyo burashe bwo kugondoza amareta atubahiriza ibisabwa. Biragoye rero ko amareta ashira mu ngiro ibisabwa n'umugwi wa Afrika udafise inguvu zo gutegeka, mu gihe asanzwe atanashira mu ngiro ingingo zifatwa na sentare ya Afrika yategerezwa kubifise inguvu zo gutegeka. Dutegerezwa rero gushira inguvu hamwe kugira ngo Afrika itere imbere. Intambamyi ya mbere ni ingingo ngenderwako ivuga ko igihugu cose cigenga kandi kitavogerwa. Icituma tudatera intambwe ije imbere. Abagize amareta, abagize inama nshingamateka, abagize amasentare bategerezwa nabo nyene kwigishwa ibijanye n'agateka kazina muntu kugira batahure ko iyo amareta ateye umukono ku masezerano aba yiyemeje kuyashira mu ngiro mu guhindura amategeko y'igihugu. Izo ni intege nke rero amategeko mpuzamakungu muri rusanga afise, kandi isi muri Afrika gusa. N'ingingo zifatwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha canke inama nkuru y'umutekano ya ONU, murabona ko bigoye ko zishigwa mu ngiro kuko nta rwego rw'inyamiramabi rushobora guhana amareta. Aho iwacu muri Afrika bisabwa ko abategetsi bonyene bemera guhinduka bakubahiriza agateka kazina muntu. Qui peuvent faire exécuter de manière forcée une décision ou une recommandation. Chez nous, au niveau de l'Afrique, il faut que les dirigeants soient réellement convertis au droit de l'homme. Rachel Nicholson nawe avuga ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi ategerezwa kugumiza ijisho kuri leta y'u Burundi mu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ribandanya rikorwa mu gihugu. Kubwiwe kugira ngo agateka kazina muntu kubahirizwe mu Burundi, ayo mashirahamwe ategerezwa kwiga uburyo bwiza bwo gutuma ingorane zijanye n'agateka kazina muntu zijanye n'agateka kazina muntu zitorega umuti. En ce qui concerne le Burundi, même si ceux qui ont le statut... Kubijanye n'Uburundi, naho amashirahamwe yemerewe kuba indorerezi mu bikorwa vy'umugwi wa Afrika w'agateka kazina muntu ari make, dufatiye ku bitigiri vy'amashirahamwe yo mu bindi bihugu. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike y'Abarundi arakora bimwe bishimishije mu bisata vyinshi vy'uwo mugwi, ariko naho hari inzego mpuzamakungu canke zo mu karere na cane cane za Afrika zashizweho, igikorwa cy'ayo mashirahamwe cyo gukingira agateka kazina muntu icoroshe na gato kuko gisaba umwitwarariko ku munsi. Nukuvuga ko ayo mashirahamwe ariyo ategerezwa kwihitiramwo uburyo burashe bivanye n'ibibazo vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu biri mu gihugu. Nivyo ko ubwo buryo butegerezwa kongererezwa inguvu zihagije muri Afrika yose, ariko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike niyo yonyene ategerezwa
ategerezwa kumenya inzira zirashe akoresha mu gutorera inyishu ivyo bibazo vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Ces mécanismes répondent à leurs attentes pour pouvoir y mettre les efforts. Ni no kuri bino vyiyumviro vya Rachel Nicholson dusozereye ikigabane ubahuka cyo kuri no wa 31 nzero 2021 tukaba twarabiye hamwe ibijanye n'amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu akamaro kayo n'intambamyi amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi afise zituma igikorwa cabo kitoroha. Ndakengurukiye abatumire badusangije vyiyumviro vyabo nongera ndabakengurukira mwebwe mwese mwaduteza abiri. Sinogenda ntakengurukiye kandi bagenzi banje Marie-Ange Irakoze na Emmanuel Niyungeko badufashije gutahura mu Kirundi ivyo abatumire basiguye mu rurimi rw'igifaransa. Trésor Niyongabo mwari kumwe kuri micro ndabikebanuye mugira umunsi w'Imana mwiza naho ubutaha. Ubahuka. Ikigabane ubahuka tuhejeje gushikirizwa na Trésor Niyongabo nico giciye gisozera amakuru ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri uno munsi wa nyuma w'ukwezi kwa mbere genekerezo rya 31 nkengurukire mwebwe mwafashe akanya ko gukurikirana makuru bagenzanje b'uruganda rwa RPA bayatororokanije nabo nyene bakenuye yakoze kandi Emmanuel Niyungeko yari mu buhinga bw'ivyuma. Emmanuel Niyungeko nari kuri micro nabipfurije ibihe byiza. Muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.